iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22, muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Ibyo ni ingingo nkuru twabateguriye. Mu Burundi kuri uyu wa mbere harabera inama hagati y'urwego rushinzwe itangazamakuru n'abahagarariye ibimenyesha makuru byari byarafunzwe cyangwa se biri mu bihano, kugira ngo bikunda navyo nyene bishobore kugurwa cyangwa gutezurirwa, kugira ngo navyo nyene bishobore gutanga agacumu k'ubumwe mu bijanye n'ibikorwa by'iterambere rusangi mu gihugu cy'u Burundi. Ambasaderi Willy Nyamitwe, umuyobozi w'ibiro byo kumenyekanisha amakuru mu biro bya perezida w'u Burundi. Mu Rwanda ibirori byari biteganijwe kuri uyu munsi wahariwe intwari z'igihugu byasubitswe kubera icyorezo cya virusi ya corona. Ari iyindi miryango nayo y'izindi ntwari turahura tukavugana tukaganira, urumva hari ikintu kitagenze neza. Angelique Mpinganzima, umwe mu bisengeneza ba Agata Uwiringiyimana, umwe mu ntwari z'imena z'u Rwanda. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru yihuta avugwa mu gihugu cya Myanmar. Televiziyo ya leta yatangaje mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere ko abasirikare bafashe ubutegetsi ku ngufu. Baravuga ko ubutegetsi bwariho ntacyo bwakoze kugira ngo busubize ibibazo abasirikare bari bafite, bavuga ko hibwa amajwi mu matora mu kwezi kwa 11 umwaka ushize. Uwari umukuru w'igihugu Aung San Suu Kyi n'abandi bategetsi bakuru bo mu ishyaka rye rya National League for Democracy bafashwe barafungwa. Uyu munsi nibwo abadepite batoye bagombaga kurahira. Umuryango w'abibumbye wamaganye icyo gikorwa, uvuga ko gishubije inyuma inzira ya demokarasi. Andi makuru avugwa hirya no hino mwateguriwe kandi muragezwaho na mugenzi wacu Aloyize Bigirimana. Urakoze Venuste. Leta ya Somalia yatangaje ko yarangije urugamba rwamaze amasaha 7 hamwe n'umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabaab ku murwa mukuru Mogadishu ku munsi w'Imana ejo ku mugoroba, ahasize ubuzima abantu 9. Abajeje umutekano barashoboye kurokora abatari bake igihe iyo hoteli yaterwa. Perezida wa Somalia Mohamed Abdullahi Farmajo hamwe n'umushikiranganji wa mbere Mohamed Hussein Roble bararungikiye imiryango yabuze ababo ubutumwa bwo kubahoza. Bose uko ari babiri basabye abanyesomalia kuguma bunze urunani mu kurwanya Al-Shabaab. Igipolisi cyavuze ko aba Al-Shabaab bateye iyo hoteli bose bishwe. Ahandi havugwa ibisasu bitegwa ni muri Syria. Abantu 12 barimwo abasivili 7 barishwe na bombe zatezwe mu modokari mu bice bibiri bitandukanye ejo ku munsi w'Imana mu buraruko bw'ico gihugu, ahagenzurwa n'inteko za Turukiya. Ishirahamwe rikurikirana iby'agateka ka muntu muri Syria rifise icicaro mu Bwongereza rivuga ko abantu hafi 30 bakomerekeye muri ico gitero. Nta muhari wemanze ko ari wo wakoze ivyo bitero, ariko Turukiya ikunze kwagiriza abakurde begamiye umugambwe wabo PKK. Ibi bitero byiyongereye ku bindi bisasu byasambutse mu yindi modokari byahitanye abasivili 8 barimwo abana 4 mu gisagara ca Afrine Turukiya yigaruriye mu 2018. Mu Burusiya ibihumbi by'abakorera imyiyerekano ejo ku munsi w'Imana barashwa badukiye mu bisagara bitandukanye basaba irekurwa ry'utavuga rumwe n'ubutegetsi Alexei Navalny. Bubaye ubugira kabiri mu mpera y'indwi, badatinya guhagarikwa n'ubutegetsi kandi badatinya n'imbeho nyinshi yazura inzara. Navalny yatawe mu mvuto akiva mu Budagi kwivuza ishano yagiriza ko yahawe na leta ya Perezida Vladimir Putin. Yagirizwa na leta y'Uburusiya kutitaba ubutungane ku sango yari yarahawe. Uburusiya bwarahakanye kugira uruhara mu gushaka kumugandagura, ariko kandi bwaranse kubitohoza ko buvuga ko atavyemeza bufise. Leta z'Ubumwe za Amerika hamwe n'ibihugu vya Buraya
baranegura ifunga ryiwe hamwe n'igikenye leta y'Uburusiya ikoresha ku bakora imyiyerekano. Ibi vyatumye ico gihugu cagiriza ibihugu vyo mu burengero bw'isi kwivanga mu bibera mu gihugu cabo. Abantu baharurwa mu majana barakoze imyiyerekano mu bisagara bikomakomeye muri Brezil ejo ku musi w'Imana banegura ukuntu Perezida Jair Bolsonaro ariko aravyifatamwo ku kiza ca COVID-19. Benshi basaba ko atanga imihoho canke hagakoreshwa inzira yo kumwegura biciye muri politike. COVID-19 imaze guhitana abantu barenga 223 muri Brezil, inyuma ya leta z'ubumwe za Amerika iza ku mwanya wa mbere ku bantu barenga 440 bamaze gufa. Bolsonaro yamye akunda gusuzugura uwo mugera awita ibicurane bisanzwe kandi adaha agaciro kwambara udufukamunwa no kubuza abanyagihugu gukoranira hamwe ari benshi. Igisata c'amagara y'abantu i Manaus ku murwa mukuru wa leta ya Amazone cari cararengewe hagati mu kwezi kwa mbere, inyuma yaho ibitigiri by'abanduye COVID-19 yiyongereye ku bwinshi haruhande y'ibura ry'umwuka wa oxygene. Ibi vyatumye ibitaro vyimurira abarwayi barenga 350 mu zindi leta zegeranye nayo. arakoze Aloyize Bigirimana utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda no kuri FM 88.3 ya radio Inshuti ya Bose. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu akadomo radio yacu voa.com, naho ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram adresi yacu ni VOA radio yacu. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha 7 gushika isaha 7 n'igice z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Aya makuru tuyahere mu Burundi, ahateganijwe inama hagati y'urwego rushinzwe itangazamakuru n'abahagarariye ibimenyesha makuru byari byarafunzwe cyangwa se byari mu bihano. Muri byo harimo amaradiyo mpuzamahanga BBC n'Ijwi ry'Amerika. Nyuma y'imyaka 5 bibaye, ubutegetsi bw'u Burundi burifuza ko itangazamakuru ryagira uruhare mu iterambere. Turabibwirwa na Ambassadeur Willy Nyamitwe, umuyobozi w'ibiro byo kumenyekanisha amakuru mu biro bya perezida w'u Burundi. Ikaze ku Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane kuntumira. Iyi nama ni inama ikomeye cyane mu mateka y'itangazamakuru mu Burundi. Niki dukwiye kwitegerezaho? Icyambere sindi umuvugizi wa sense, ariko sense igiye gushira mu ngiro ivyo yasabwe na nyinshubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Savye sense mu majambo make ko yo kwicarana n'imenyesha makuru byahagaritswe canke biri mu bihano kugira ngo batore umuti ibibazo bihari, kugira ngo bikunda navyo nyene bishobore kugurwa canke gutezurirwa, kugira ngo navyo nyene bishobore gutanga agacumu k'ubumwe mu bijanye n'ibikorwa by'iterambere rusangi mu gihugu cy'u Burundi. Hari hashize imyaka irenga 5 iki cyemezo gifashwe. Kuba Perezida wa Repubulika Evariste Ndayishimiye afashe iyi ngingo bitewe n'iki nyuma y'amezi make gusa ageze ku butegetsi? Murazi yuko ikivugo ciwe gihereka riyamamaza yavuga ngo turi kumwe twese birashoboka. Ni naco kivugo yabandanije akorera ko gushika n'ubu, kandi azobananya akorera ko muri no myaka 7 y'ubutegetsi bwiwe. Rero turi kumwe twese birashoboka nuko ahamagarira abarundi bose, baba bari mu Burundi cyangwa bari hanze, n'abakunda Burundi n'abagenzi b'u Burundi bose, gushira ingufu hamwe kugira ngo dushobore guteza imbere igihugu. Nico gituma rero yahamagariye abarundi bari mu mico myinshi y'igihugu no mu mihingo myinshi y'igihugu. Ubu rero
ahamagariyeho n'abamenyeshamakuru nabo nyene agira ati namwebwe nimuze tuje hamwe dushobore kubaka igihugu. Nico ahanini catumye nyine ishobora mukuru w'igihugu ahamagarira abamenyeshamakuru nabo kwifatanya n'abandi bene igihugu mu guteza imbere igihugu cyabo. Nubwo bwose utari umuvugizi wa CNC, wambwira ni izihe ngingo ziri bukurikizwe mu kwemerera amaradiyo yari yarafunzwe kongera gukora? Icyo kiragoye kuri jewe kuko mu kibanza ndimwo sinobimenya, kuko nyine ishobora mukuru w'igihugu asabye CNC ko yicara ikicarana n'ivyo bimenyeshamakuru, ingene bavyiga n'ico bari bwige jewe ntaco nomenya, noba ndiko ndabesha. Iyo murebye muri iyi myaka 5 ishize, niki itabonetse mu gihe aya maradiyo atakoraga, niki mwifuza ko yazakora kurushaho muri iyi myaka myinshi igiye kuza amaze gukomorerwa? Ahanini ni ukubaka igihugu. Murabona ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi wewe ashimikiye cyane rwose ku guteza imbere igihugu mu kurwanya ubukene, kugira ngo umuntu wese uronke icyo ufungura n'umufuko wose uronke ifaranga. Aho rero ko ari iryo shimikiro ryiwe, icyo yifuza ko yaranagishikirije, yagize ati nimuhimirize abenegihugu kwitabira ibikorwa by'iterambere, mubigishe kuko amaradiyo arigisha, mubaha amakuru ajanye n'ubutunzi, amakuru ajanye n'ivyo bokora kugira ngo biteze imbere, amakuru ajanye na entrepreneuria, bashobore kwishiriraho imigambi mito mito ishobora gutuma biteza imbere. Nico ahanini nibaza ko mukuru w'igihugu cy'u Burundi arindiriye ko abamenyeshamakuru n'ibimenyeshamakuru, kuko bihambaye rwose ko abarundi bashobora kuja mu nzira y'amajambere bigishijwe neza ingene bigenda. Willy Nyamitwe, uri umuyobozi w'ibiro byo kumenyesha amakuru mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze namwe, Imana ibahezagire. Mu Rwanda ibirori byari biteganijwe kuri uyu wa mbere, umunsi wahariwe intwari z'igihugu, byasubitswe kubera COVID-19. Umunsi rero urizihizwa hakoreshejwe ikoranabuhanga n'itangazamakuru, ariko imiryango itashoboye kugira Remera ku gicumbi cy'intwari kubunamira iravuga ko yababajwe n'icyo cyemezo. I Kigali, Asumta Kaboyi. Buri mwaka itariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri, u Rwanda rwizihiza umunsi mukuru w'intwari z'igihugu. Muri uyu mwaka w'ibihumbi 2021 u Rwanda ntirwabashije kuwizihiza uko bisanzwe bitewe n'icyorezo cya COVID-19 cyatumye umujyi wa Kigali uri muri gahunda ya guma mu rugo. Ku ruhande rw'imiryango ifite ababo bashyinguye mu ntwari z'igihugu, bavuga ko kuba batabashije kugera aho ababo bashyinguye ku gicumbi cy'intwari Remera mu mujyi wa Kigali ari intimba. Madame Angelique Mpinganzima ni umwisengeneza wa nyakwigendera Uwiringiyimana Agatha, wahoze ari minisitiri w'intebe w'u Rwanda, umutegarugori washyizwe mu ntwari z'Imena, wishwe mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Uyu munsi usanga nyine turi muri guma mu rugo, ntabwo twabashije kujya kubashyiraho ururabo, undi twajyaga tujya kwifatanya n'abayobozi b'igihugu tugashyiraho ururabo kuri bariya bantu bacu, kuri ziriya ntwari. None ntabwo byakunze, nyine turi mu rugo, nyine ntabwo dutuje, umutima ntabwo utuje. Urumva twajyaga tugenda ni nko kubasura, tukongera tukibuka ibikorwa bakoze. Ntabwo tunezerewe. Nacyo kiduhuza ari inzego z'ubuyobozi, ari iyindi miryango nayo y'izindi ntwari, turahura tukavugana tukaganira. Urumva hari ikintu kitagenze neza. Leta ivuga ko kuri iyi nshuro umunsi w'intwari z'igihugu wizihizwa mu buryo budasanzwe kubera igihe igihugu kirimo cyo guhangana na COVID-19. Bwana Nicolas Rwaka, ushinzwe ubushakashatsi mu rwego rw'intwari z'igihugu, yaganiriye n'Ijwi ry'Amerika. Ntabwo gahunda uko zari ziteganyijwe zajyaga zikora zihuza abantu benshi ziri bukorwe, ndetse n'umuhango wajya kubera hariya ku gicumbi cy'intwari z'igihugu nawo ntabwo uri bube kubera ko bisaba guhuza abantu. Ubwo rero ibiganiro ndetse n'uko imihango iri bugende byose n'ibyateguwe ni mu buryo bw'ikoranabuhanga. Hari imiryango y'abagizwe intwari bakiriho, bobo
nta kintu kiza kubahuza namwe gihari? Uyu munsi nta kiri buduhuze, babaga umuhango wa mu gitondo no nyuma ya saa sita, byose ntabwo biriwe mu rwego rwo kwirinda guhuza abantu. Leta yifashishije ikoranabuhanga n'ibitangazamakuru mu kwizihiza uyu munsi, gusa imiryango yasizwe n'izi ntwari yakomeje kugaragaza ko bikwiye ko yashyirirwaho ubufasha bw'umwihariko. Mpinganzima Angelique, umwe mu bisengereza bagata Uwiringiye Imana, avuga ko kugeza ubu atabashije gukomeza amashuri mbere y'uko nyirasenge wamurihiraga yishwe muri Jenoside. Mpinganzima akanemeza ko hari benshi mu muryango we batakomeje kwiga kandi ariko umuvandimwe wabo yashyiraga imbere, agaheraho asaba leta ubufasha. Kumubura ahanini byabanje kuntusha cyane, mbaho umuntu utavuga, none igihe yakandiriye cyangwa se igihe yakagize icyo amarira simubone, kandi ubwo ngubwo niyo wanyishyuriraga nyine nize amashuri 3 jewe niruka kwiga mbere y'intambara, noneho ubwo nyuma y'intambara biranga. Hari abandi bana bo mu muryango batabashije kwiga kandi bumutekereza muti abariho bari kwiga? Barahari, hari n'abadura minerivare muri famiye nk'abo kwa batante bandi cyangwa kwa badata wacu, ugasanga bicaye. Tuba tuvuga ngo habonetse ubufasha badufasha bakadufashiriza abo bana. Hari nka musaza wanjye yarize ntiyabasha gutinda ngo abone buruse, arangije akajya ajya gukora izamu yiga yiyereka, nijoro agakora izamu, ku manywa akajya kwiga, nijoro akajya ku izamu yiga yirihira yiyereka arayirangiza. Ntabwo ubwo bufasha twigeze tubugira. Urwego rushinzwe intwari z'igihugu rwumvikanije ko igikorwa cy'ubutwari ari icy'umuntu ku giti cye, gusa ngo n'iyo miryango ntibayitererana. Igikorwa cy'ubutwari ni icy'umuntu ku giti cye, ko kugira ngo rero umuntu yumve ko mwene wabo yakoze ubutwari, none akwiye kujya agenda avuga ati yewe mwene kanaka data yari intwari none nkeneye ibi n'ibi n'ibi, si byo twifuza cyane. Ahubwo twifuza ko yatera ikirenge mu cye agakora ibyiza, aho kumva yuko yagendera ku byo mugenzi we cyangwa umubyeyi we cyangwa umwana we yakoze. Ikindi nagira ngo mbabwire ni uko iyo miryango ntabwo uvuga ngo ntabwo tuyivuga ku munsi w'itariki ya mbere z'ukwa 2 gusa. Turabazi, turabakurikirana, hagize n'abafite ibibazo byihariye turabikurikirana tukabakorera ubuvugizi. Kugeza ubu intwari z'igihugu zimaze kujyaho zigera kuri 53, ziri mu byiciro bibiri, imanzi n'imena. Icyiciro cy'ingenzi ntazirashyirwamo. Intwari z'imanzi harimo intwari zitakiriho zagaragaje ibikorwa byiza by'akataraboneka. Muri iki cyiciro harimo Fred Rwigema n'umusirikare utazwi. Urwego rw'imena harimo umwami Mutara wa 3 Rudahigwa, hakabamo Michel Rwagasana yabaye umunyamabanga wihariye w'umwami Mutara wa 3 Rudahigwa, hakaza Uwiringiye Imana Agata wabaye minisitiri w'uburezi ndetse aza no kuba umugore wa mbere wabaye minisitiri w'intebe mu Rwanda, hakazamo Felicite Niyitegeka. N'icyiciro kirimo abanyeshuri b'Inyange banze kwitandukanya ubwo abacengezi babateraga mu mwaka w'1997 bakicamo 5. Kugeza ubu intwari z'ingenzi nizo zitarajyamo abantu, kuko ikigo kibishinzwe kivuga ko kimaze kubona abantu 70 bakozweho ubushakashatsi ariko bataremezwa ngo bashyirwe muri iki cyiciro. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Washington, Ijwi ry'Amerika. Mu Buholandi, ambasaderi w'u Rwanda muri icyo gihugu Olivier Nduhungirehe yahuye n'abanyarwanda bahatuye mu mpera z'icyumweru gishize. Ku wa gatandatu umubonano wabaye hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga kubera kwirinda icyorezo cya COVID-19. Avugana n'Ijwi ry'Amerika, ambasaderi Nduhungirehe avuga ko abanyarwanda barwanya leta nabo bagomba kubarwanya hakoreshejwe uburyo nabo bakoresha. Avuga ko ahura n'abanyarwanda yari agamije kubagezaho gahunda nshya yo guteza imbere imibanire yabo. Gahunda mfitiye abanyarwanda ubundi ni gahunda ya leta igizwe n'ibintu bitatu bijyanye na diaspora. Icya mbere ni ikijyanye na mobilisation, icya kabiri kijyanye na empowerment, kongera ubumenyi n'ubushobozi, naho icya gatatu ni ikijyanye na patriotism, gukunda igihugu. Mobilisation ni ubukangurambaga kugira ngo twegere abanyarwanda. Umunyarwanda wese uri mu mahanga yumve ko ari umwana w'u Rwanda, tumwegere. N'ufite impungenge kubera amateka twanyuzemo, wahunze ugifite ibibazo ku Rwanda, tumwegere tumusobanurire. Iki kintu ni ngombwa kuko abanyarwanda uko tungana ubu ngubu bajya mu bikorwa bya ambasade, mu bikorwa bya diaspora, ntabwo ari abanyarwanda bose batuye mu mahanga, n'abandi bose tugomba kubegera.
hanyuma rero icya kabiri ni empowerment, icyo cyo kongera ubumenyi n'ubushobozi kugira ngo abanyarwanda bakomeze kwiga, bakore, bagire ubushobozi aho bari bibesheho, babeshe imiryango yabo ndetse n'igihugu, bateze imbere n'igihugu cyabo. Hanyuma hakaba rero n'ibikorwa byo gukunda igihugu. Gukunda igihugu nabyo ni ngombwa, kugira ubumwe mu banyarwanda, gushora imari mu Rwanda, kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside. Ibyo byose ni ibintu bijyanye no gukunda igihugu. Ibyo bintu bitatu rero nibyo twaganiraho cyane kugira ngo turebe ko diaspora y'u Rwanda hano mu Buholandi yabigiramo uruhare. None uvuze kwegera abo banyarwanda kugira ngo ubahurize hamwe, bagezeho imigabo n'imigambi yawe, uzabigira ute mu gihe hari bamwe bavuga yuko basa naho bahigwa bukware? Uzabigenza gute kugira ngo nabo ubegere? Abahigwa bukware ubwo niba ari abakoze ibyaha mu Rwanda, abakurikiranwaho jenoside yakorewe abatutsi, bafite mandadare, bafite impapuro zibahamagarira gufatwa, urumva ko abo ngabo ari ikibazo cy'ubutabera bagomba kubahiriza, ntabwo ari ikibazo cya diaspora. Donc hari ikibazo cy'ubutabera, na hano mu Buholandi barahari abantu bakekwaho uruhare bagize muri jenoside yakorewe abatutsi. Abo ngabo icyo twifuza ni uko nyine bashyikirizwa inkiko. Hanyuma rero abandi banyarwanda bafite ibibazo by'imyumvire, bafite ibibazo by'ubwoba, abo ngabo kubaganiriza no kubabwira u Rwanda ni ngombwa. Ariko hakaba n'abandi nabo nubwo batakoze icyaha cya jenoside, ariko bari mu bikorwa byo gusiga isura mbi igihugu, byo gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside i Burayi no mu rubyiruko, mu bana babo, mu nshuti zabo. Abo ngabo bo birumvikana ko nabo tugomba kubarwanya kuko ni abantu badashakira neza igihugu. Ariko muri rusange twebwe nka ambasade, nkanjye ambasaderi n'abandi dukorana, turafunguye ku buryo twiteguye kuganira n'umunyarwanda uwo ari we wese ufite impungenge, ufite ibyo abaza, ufite icyo yifuza, kugira ngo rwose tumwumvishe ko igihugu cye gihari, igihugu cye kimukunda, kandi ko tuzakora ibyo dushoboye kugira ngo nawe agire uruhare mu kubaka igihugu cyacu. Imiryango ya ambasade y'u Rwanda irafunguye, ntawe uzajya haza yikandagira? Ambasade y'u Rwanda yari ifunguye, kandi n'abadiplomate ubwabo baganiraga n'abanyarwanda benshi uko bikwiye. Nta ambasade y'u Rwanda wavuga ko hari abanyarwanda ifungiye. Tugomba no kureba inyungu z'abo baturage, abo banyarwanda batuye muri iki gihugu no mu mahanga muri rusange, kugira ngo tubumvishe ko igihugu ari icyabo. Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, ndabashimiye cyane ku bw'aka kanya mwahaye Ijwi ry'Amerika. Ninjye bashimiye. Impunzi z'Abarundi ziri mu nkambi ya Nyarugushu muri Tanzania ziravuga ko zugarijwe n'inzara kubera kutabona imfashanyo yihagije. Si ibyo kurya gusa badafite, n'ibindi bikoresho by'ibanje ntabyo bafite. Baganiriye na mugenzi wacu James Jovin. Kimwe gusa nuko tuvuze ibintu twebwe ngaha mu nkambi, kweri hariho amashirahamwe menshi mu bihe byahera yaza tubaza ibintu ukuntu tubayeho tukabisigura, mugabo tubivuze tukitega yuko ibyo twavuze byasohoye tukakena. Turavye nk'ubu n'inyuma y'inkambi baratubuza kujayo, dusohoye nk'iyo mu mayira tubona ngo abahamiyaji bakatwirukako, nuko uwucitse kw'icumu akagaruka ngaha mu nkambi akaza yababaye yasinzikaye, uwundi nawe abandi nabo bakabatwara. Nuko inzara ntaho tuja, ntaho turaba, ntaho twirukira, ntanaha. None ubona twokora iki? Inzara harirarenga tutariye kugira ngo tuziganye, kaja ngaho tukatuna. None twicaye ukubona twobaho gute? Tembo n'amagorwa twatewe n'amagorwa kweri, n'amahera yaha mu nkambi ntafadika. Abatwege b'amasikini tutakigenda mu giha ni gutunatuna amaso ngaho, nzanye n'abataruka mu giha bo bararonka nangahe bakagura utwo basuma bakarya. None nk'abatwege naho abatamakazi n'abatama turaza gupfa, kuko impunzi yitwa impunzi kabisa iritabwaho ikaronka byose ibisabwa ibikeneye impunzi. None ubona twobaho gute?
ahubwo jewe mbona yuko ngaha kweri mw'iyi nkambi ikintu cerekeye ubuzima bwo mu bifungurwa kweri ndabona yuko umengo ico nico kigizene kiduteye ingorane kabisa, kikaduteye ingorane gose. Nk'umuntu aronsa ako gafu akagatwara kw'isoko akakabisha n'ubuzanye ibindi bifungurwa, kuko nta kwamira ku ndya imwe. Nk'iyo fu kugira ngo tugume tuyirya ataco tuyikavye, usanga naho nyene n'abana bacu usanga bagenda bagira ingorane z'ibigwara. Kare nabagiye kwibaruka bahora bahereje utuntu batahana muhira nk'akadobo nk'iki, ariko ubu nta na kimwe bahereza, n'agasabuni ntibabaha, baza n'amaguru kuva ku bitaro. Tuvuge nkuva mu zone ya 18 canke ya 20 ava ngaho n'amaguru agashika hariya mu zone ya 18 n'amaguru. Ivyo kweri nivyo turasabye UN ico kibazo n'ukuri igerageze ikiturabire. Cha wibaza warashitse ushitse baguhaye agasari kandi ukaryamika hasi, none ako gasari komara imyaka 3 ukikaryamako. Ikireta nuko maze ikindi naco bakaca bavuga ngo duhaye ngo ab'imiryango bameze uko ngo duhaye ngo abapfakazi ngo duhaye ngo abatishoboye. Bamwe bishoboye none baca yakura heho yo kugura kagasari, kandi ntibashoboye kuja inyuma y'inkambi kubera ko nta ruhusha dufitiye. None wowe watishoboye acagakura hehe? Twebwe turasaba yuko UN yoraba ibiharuro nk'uko yadufashe bwa mbere, kuko none n'isafuriya dufise zaratobotse, ibibido dufise zaratobotse, kira kintu cose yo baratugabiye byaramaze guhera. Ubuteka UN nk'iko yatwakiriye kadushikana no muri Tanzania twari tugowe. Reka yo yaratwakiye n'utuzira dufasha kutwubakira, ahubwo nibandanye n'ubu idufashe. Hanyuma igihugu cy'amahoro nicaboneka niyaba barambiwe, twebwe turiko turataha. Hanyuma ikindi cya kabiri ni kuvuga yuko niyaba Tanzania igomba kudufata nabi, barabe uburyo boshobora kutwunguruza. Urumva kukufatwa nabi na Tanzania kukubera turabarundi bamwe, none ga ugomba tube bande? Nibarabe rero kimba ari ubwo bugari baduhereza butuma tumererwa nabi canke bagomba ko dupfa, nibahereze uburenganzira UN irafise ibibanza yitwunguruze, ko nta kindi twohagarara ko guko ngaha turaruhiye. Nihere ku murongo hubwo kujya nyene yatwakiriye iduhe kujya nyene, kuko ndabona umutekano mu banyagihugu bosubira kuba hamwe. Hariho n'igihahunguka atafise ashikira, none akavuga ati none ino ndabuze ho ndyama, nahariya nuko nyene akapfa kwiyahura nk'uwiyahuye nyene akapfa kugenda uko nyene. Niho benshi wumva baca bagaruka kubera basanga atabari bushikire kaja mu bindi bihugu, kandi no muri ivyo bihugu hari igihe badashikayo canke bagashikayo nta nuko baba bazi ibihari gutyo, nukubera nugufa nyene guta umutwe bakapfa kurondeza. Ico nipfuza rero UN nuko yodufata nk'umuvyeyi wacu igasubira ku murongo yahorako nk'uko ari yatwakiriye ikaturosa ivyo dukeneye. Impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Nyarugushu muri Tanzania zisaba ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi kuzigoboka bagahabwa ibiribwa n'ibikoresho byibanje. Mbere yo gushoza aya makuru mbibutse ingingo nkuru. Mu Burundi kuri uyu wa mbere harabera inama ihuza urwego rushinzwe itangazamakuru n'abahagarariye ibimenyesha amakuru byari byarafunzwe cyangwa se biri mu bihano, kugira ngo barebere hamwe uko byongera gukora. Nyuma y'imyaka 5 hano ku Ijwi ry'Amerika twashimishijwe no kongera kwakira Ambasaderi Willy Nyamitwe, umuyobozi w'ibiro byo kumenyekanisha amakuru mu biro bya Perezida w'u Burundi. Dore bimwe mu byo bategereje ku itangazamakuru. Ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi wewe ashimikiye cyane gose ku guteza imbere igihugu mu kurwanya ubukene, kugira ngo umuntu wese uronke icyo ufungura n'umufuko wose uronke ifaranga. Aho rero ko ari iryo shimikiro ryiwe, icyo yifuza ko yaranagishikirije, yagize ati nimuhimirize abenegihugu kwitabira ibikorwa by'iterambere, mubigishe kuko amaradiyo arigisha, mubaha amakuru ajanye n'ubutunzi, amakuru ajanye n'ivyo bokora kugira ngo biteze imbere. Ambasaderi Willy Nyamitwe. Aha niho dusoreje iwanyu mu ntara hamwe na Mukubiri ya Baro umfasha kubagezaho aya makuru. Mbashimiye kuba mutega amatwi Ijwi ry'Amerika buri munsi kandi muri benshi. Abatuye ku murenge wa Remera mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, namwe mutuye i Montreal muri Canada, mbifurije umunsi mwiza. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.